ushobora kutwirinda gatoya numvirize kumenga sindi ready ko abadukurikirana barakeneye kumva tujyana ayo ojo yonyene maze kuntwara menshi cyane mu gihe novuga nti mu gihe byo bari ibintu umuntu ari karakora atari umuhamagara ntabyo washobora ukitangura guharura atayanaye kuyagura ibyo kurya iki niki abanye nayo ndafise ikibazo burya muririmba mushaka iki ko twumva ngo murakora ama audio kandi bigatwara amahera none ufise vision iyi mukije mwese abakunzi ba Senga TV mu gikorwa umunsi ku munsi twizeye ko mukomeye natwe turashima Imana hama tukaba tubasaba mukomeze kugira subscribe na partage kugira ubutumwa bwacu bushikira abantu benshi n'ibiganiro byacu reka tubanze duhe kaze umutumire tugende uno munsi aturamutse murakoze cyane ndabaramukije cyane abakunzi ba Senga TV izere yuko mukomeye nanje murabona yuko meze neza ndaryohewe ndi fresh sana kabisa murabibona byiza cyane none nagomba cyenda gusaba kandi wongere wibwire abariko baradukurikirana uriwe okay so ku mazina nitwa kuri Edidier kazina leo kuhizi kazina nkoresha mu kazi ko bikorwa ndimo nyene mu entertainment banyita Dany ya amazina kugira ibikorwa byawe ibyari byo kugira ubudukurikirana wese amenya umwe wacu no munsi ibikorwa byiwe asanzwe akora nini. Wow, okay. So ubundi fise ibikorwa byinshi hariho bimwe biri private n'ibindi arivyo vyanzanye hano bijanye n'umuziki yego na filme sanzwe ndi muririmbyi wa gospel mfise indirimbo nyinshi nanditse hariho zimwe hariho audio nshaka gukora ama video abakunzi banje murindire mwihanganye ibintu bigiye kuba fresh sana ukora neza ukora film ukongera ukaririmba kubera iki wahisemo kuririmba nahisemo kuririmba kubera ko ari novuga nti ni impano yanje canke ni ibintu nkunda ujya kugira ngo umuntu ubeho neza mu buzima ufa yuko ukora ibintu ukunda kandi ukunde n'ibintu ukora none ibintu byo kuririmba byakujemo gute n'umuntu yabikwinjijemo abyisanzemo warabivukanye tubwira mu ncamake jewe ibintu byo kuririmba nta muntu yabinyinjizemw kubera ko kuva nkiri mutoyi nakuze nkurira muri Sunday school muri iyo Sunday school twararirimba nkumva biraryoshe niga mbere n'ibikoresho amapiano y'ibiki amagitari gushikaho nanje mbo mu compositeur da compose indirimbo nyinshi cyane nkumva nyene ni ibintu bimbiramo nkumva menga ni ibintu ntabikoze atamenga no ariko ndaciya nukuvuga ubuze k'indirimbo wazikompoza ukumva yuko ziraza none uwatubwira indirimbo iza gute iza bigenze gute kuko hari umuntu ashobora kwiyumvira ati nanjye noririmba ugasanga yarabuze ukuntu abitangura none ziza gute we bigenda gute donc indirimbo ko ntiza novuga nti abantu bakompoza ukuntu gutandukanye hariho uri karasoma bible hama kaza abona umurongo akumvura amufashije mugabo jewe novuga nti ndimo ndazironka gutandukanye hari gemba ndiko ndasoma bible n'igemba narumvise ijambo kuko ndakunda kuba ndiko ndatripota kuri piano aza numva ndarosa ka melody keza nca nkompoza nuko indirimbo jewe ziza okay rero indirimbo umaze gukora muri studio zari nka zingahe zibaze na nta nimwe iraja habona usibye ko office indirimbo yitwa amawina ndunesha
ni indirimbo igiye kubashikira vuba kandi izobaryohera. ushobora kutwirinda gatoya n'akamelodi kagenda ingene umvirize kumenga sindi ready ko abadukurikirana barakeneye kumva tujyana. Okay, so I'm a winner. With you, I'm a winner. Winner. With you, I'm a winner. Dunesha, kumwena dunesha. Dunesha, kumwena dunesha. Oh. Yeah. Ariko neza cyane kabisa no barinde no muri rw'ikinyamazuru. Amawina. None mu bikorwa byawe byo kuririmba ntambamye nazo urabona yuko byose bigenda neza nta kibazo ndibaza mu minsi uzokomeza uduha izindi ndirimbo nyinshi. Mu bintu bijyanye no kuririmba nagiye gusanga ibintu bisaba uburyo bwinshi, amafaranga menshi cyane kabisa. Uko ndavye audio yonyene wamenga amafaranga make, mugabo ayo audio yonyene maze kuntwara menshi cyane. Mu gihe novuga ni mu gihe byo bari ibintu umuntu ari karakora atari umuhamagaro ntabyo washobora ukitangura guharura atayanaye kuyagura ibyo gutera ikiriki. Aho nyene nayo ndafise ikibazo burya muririmba mushaka iki ko twumva ngo murakora ama audio kandi bigatwara amahera ufise vision iyi. So vision ya mbere tuba dufise niyo kwamamaza ubutumwa bwa Kristo, kwirora imitima y'abantu benshi biciye mu ngabire Imana yaduhaye yo guhibongoza cyangwa kuririmba. Iyo niyo ntumbero ya mbere, mugabo ibyo byose ntabwo bikoreshwa n'umuyaga, bikoresha amafaranga, bisaba uburyo. Urumva mubikora kugira ngo abantu bumve ubutumwa bubashike ko bashobore guhinduka bihane. Niyo ntumbero nyamukuru. Niyo ntumbero. Nta ntumbero muba mufise kugira ngo amahera yanyu muze muyagaruze, kurumva mu musora amahera menshi. Ako kabazo na kabazo kweri kamaze. No kuvuga ko bavuga ngo Yesu niwe yavuze ati ntawakoreye Imana atazobishumbushwa umurengera. Muri buno buzima ndetse no mu gihe kizoza. Donc Imana yacu irashoboye, nimba ishoboye kwambika ibikoko ikagaburira inyoni iki, natwe bwe tuzoba tuyikorera nta kintu tuzoyiborana. Ico bituma muri kariyeri tuba turimwo Imana iraca inzira tukaronka ivyo tuba twifuza. Mugabo bwa mbere na mbere ikintu kiba catuzanye ni gukorera Imana. Mbere wanashima n'amafaranga tugenda turonka amwe twinjizamo tuyakuye mu zindi project zacu tuba twakoze, atari kuvuga ngo ngivyo turiko turakora ngo bibiko biraduhemba. Birashoboka yuko mu kindi gihe bizoduha izoshinzira, ariko sibyo dushira imbere cyane. Murakoze cyane. Nagomba ndagusabe ubwire icyo ubwiye abariko baradukurikirana, nimba ari icyo basaba ubabwire, nimba ari ubundi butumwa babashikiriza imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu. Ndabwiye abakunzi ba Senga TV mukomeze mugira subscribe hano hantu kugira ngo murabona yuko ari abantu beza batwakiye neza kandi byari biryoshe ndabeshe. Nizere yuko mwabonye yuko ibintu byari fresh sana. Hama giti ciwanje nanje nabasaba mugende musimbire kuri Burundian Gospel Platform. Nubwo ntayivuze ko byinshi, iyo ni company ikomeye cyane yatangwe kubakwa cyane mu bwenge bw'iwanje, shobora kuzokora muri kazoza, ariko byose bihera hano. Indimbo ziwanje niho zizogenda zica, marike ibikorwa by'iwanje byinshi bijanye na kariyeri yo kuririmba niki
bizoca kuri Burundian Gospel Platform, ariko izina rya mantuze yiwanje munshobora kuntorako ni Edidier Dany, no kuri Facebook hariho Burundian Gospel Platform. Komeza mugira subscribe, ndabakunda cyane, murabizi turabagenzi. murakoze cyane rero, mwagize neza abadukurikiranye mwese. Murabona twari kumwe n'umuririmbyi kandi akaba umukinnyi wa filime ariwe Edidier Dany. Mukomeze kudukurikirana rero mukeba n'ibiganiro byacu, mugira subscribe na partage kuri Senga TV. Mwami Yesu abahezagire naho utaha.